kwiyamamaza mwese murekuriwe kuzokorana n'ibimenyesha makuru. Nashaka kandi nkebure abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru babwirizwa kumenyekanisha ivyabaye mu vyamamazo mukuri no mukunganisha bose, kuvuga inkuru ko yagenze, gutandukanya uko ibintu vyagenze n'ica abantu babiziko. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kwirinda guha umwanya abasotorana, bitegerezwa kwirinda kandi kuvuga ibidakenewe, kudatangaza amakuru anyuranye n'inyungu z'igihugu canke yo guhungabanya umutekano w'igihugu, kwinengesera bidasanzwe imbere yo gushira habona ivyiyumviro vy'abantu kubijanye n'ivyavuye mu matora. Turizeye yuko amatora azogira inderetsi, bazabibona neza. Turasavye yuko abarundi bokwemera gutohoza. Uvuze yuko hari vyagenze nabi, uvuga uti ni kuri akahe kazu k'amatora. Amatora ashobora kuba nabi ku kazu k'amatora kamwe, muga ntababaye hose. Nico gituma mwotohoza neza zirya nderetsi, bakabamenyesha neza ukuri kw'ivyabaye. Gutsindwa sukumenja nababwiye. We ubonye warushijwe nta ngorane rwa munda uwakurushije, kuko igihugu kirabandanya. Aha rero iyo abantu babivuze nabi niho haca haza y'amajambo umumenyesha makuru mwiza yibaza imbere yuko asohora inkuru ati mbega ibingira mvuge n'ahari ukuri, nukuri gukiza ubuzima canke nukuri gushobora kwica ubuzima. Abamenyesha makuru namwebwe muragaba muri ibihe kuko barashobora kubaryosha. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kandi gufata kumwe abitoza bose mu kubaha uburenganzira bungana bwo gushira habona imigambi yabo ya politike, kugira borohereze abatanga amajwi guhitamwo neza ubukwiye gutorwa. Muri kino kiringo rero cyo kwiyamamaza no mu biringo vy'amatora, amashirahamwe aharanira ineza ya bose asabwa gukurikirana ingene imyamamazo izobiri kwiragenda. Abo bazobona bariko baraca kubiri n'amategeko babakebure bagaruke ku murongo. Aha tubwira cane babandi bitwa ba observateur nibaze baraturabira kugira ngo nabo nyene bafashe mu gukebura abarengeje urugero, nabo babashengeze kugira ngo bahanwe n'amategeko y'igihugu. Ariko ndasubiriye n'ubu kwihaniza, uwe wese azotoba canke agahohotera abandi azohanwa hakurikije amategeko. Ariko muvyumve neza, azohanwa hakurikije amategeko. Mugaragira nsaba abacamanza baze barabe, kuko utovye amatora batovye kazoza k'igihugu barabe kandi bita circumstance aggravante. Amategeko arashobora gukora, muga nk'umuntu ashaka gutoba kazoza k'igihugu cacu, nawe bamucira urubanza barashira kwa akantu bita circumstance aggravante wamenje. Nico gituma asaba abacamanza umuntu azotoba amatora, ako kantu baze bame bariko bakaraba amategeko, ariko nako kantu kuko n'umuntu ashaka gutoba kazoza. Aho bizogaragara yuko biriko bigenda nabi, dusavye ko vyovugwa kare, ntagira abavuga ari uko bahejeje gutangaza amajwi, babivuge kare kugira ngo dutosore hakiri kare. Inima yamamazo twuguruye icese igiye gutuma n'inshuti z'Uburundi zikurikirana cane uko abarundi twifata mu mahiganwa ya politiki. Aha batanguye kuturaba, kandi abarundi murazi ko mwama muvuga ko turya dukaravye. Ntitwitera iceyi rero ngo duhave duhumanywa n'akamanyu k'umutsima. Turatera kamo abo bose baradwishinga n'ineza y'igihugu cacu, bakurikirane ibikorwa vy'imyamamazo, bibonere bonyene ubwabo ko abarundi twifatiye mu ntoki itunganwa ry'ubuzima bw'igihugu. Batahure ko tutakiri babandi bavuga ngo fata ukuboko mve hasi, tutakiri babandi bashirira ku isahani ntamire, tutari bampekenyeramire.
aya matora ni agiye kugaragaza ico abarundi turi. None rero nabo bandi baturaba tubasavye kwirabira neza kandi ntibashikuze. Rero bavukanyi barundi bene wacu, imbere yuko dusozerera ijambo twagomba tumenyeshe kandi twemeze ko imyiyamamazo itangujwe icese uno munsi izoba hubahirijwe ibi bikurikira. Nk'uko leta ari umuvyeyi wa bose isaba inzego zayo ko zoguma ataho zihengamiye muri ino myiyamamazo kuva mu ntango gushika isozerwe. Abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe na cane cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo mu menyeshamakuru atawugunze uwundi. Indongozi mu ntwaro zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko vy'igihugu. Ahanagira ndasubiremwe muhumve abajejwe intwaro harimwe abahiganwa, niho yo tujya turabira ubugabo bwanyu. Burya n'abajya mubona bahagarikira inkino so kuvuga yuko babuze umugwi bakunda, mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya. None rero mwebwe mujejwe intwaro mukaba muri no kwiyamamaza, turabasavye dushimitse aha muhabera abagabo kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari. Mukore atawe muhengamiye. Abagize inyabune nabo basabwa kuzoguma barikanuye kugira ngo amahoro n'umutekano bizogume bibungabunzwe, gutyo bamwe bama bagabirije kuvuga ibitagenda neza babure ivyitwazo. Nagira kandi ndamenyeshe ikibazo mwavuze, murumva yuko leta ari imvyeyi. Nuno munsi ndazi yuko ishirahamwe Sopebu ejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro. Nubu rero nagandabwe ko turiko twita ku rutare kugira ngo igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose. Turiko dukora ibishoboka, murabona imiduga kubu iri kwirazana igitoro. Dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise haze guseha rero ntimugire ngo biroroha. Muga murabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana. Twifuza ko mwotangura imyiyamamazo atawuvuga ngo nabuze gundi yarose, amasitasiyo yose mu gihugu cy'u Burundi yuzuye. Nico turiko turagwanako kugira ngo ntimuze mugire ivyo bibazo. Natwe byo twaravyiteguriye kandi nabijeje, ndabona yuko biriko biragenda neza. Aho rero nabo babari muri Sopebu bakaba bari mu myiyamamazo bamenye ko hari ikindi gikorwa nabo bagiye gukora, banyarutse imiduga inyarutse itangi gitoro mu ntara zose. None rero imbere yuko sozera kandi nagira intege umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cacu, twagira ko tuwusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko. Muri kino giringo dutanguje icese igikorwa cyo kwiyamamaza, twagira twibutsa abarundi bose ko imirimo mu gihugu ibandanye ukuri kwamwe. Umwe wese abandanye imirimo ajejwe imuteza imbere igateza imbere n'igihugu. Mu kurangiza turateye akamo kandi abene gihugu bose biyandikishije kwitaba isango ryo gutora amakarata y'amatora ku magerekerezo ya 12, 13 na 14 z'uku kwezi mu bibanza biyandikishirijwemo nk'uko byamenyeshejwe n'umugwi Seni. Banyaguha rero mwese mukoraniye ngaha, twugurure urupapuro rushasha. N'uwacumuye ku gihugu yihane asubize ibintu mu buryo. Tureme uruvyaro rushasha kandi turuhe ivyo rukwiye. Turahaye turabibona yuko turiko turarema uruvyaro rushasha muri iki gihugu. Dukeneye yuko abarukubu batazokura nkuko twe twakuze, dukeneye yuko bazokurira koko mu gihugu c'amata n'ubuki. Nico gituma mwese ndabasaba guhana amahoro, guhana urukundo. Ni kuri ayo majambo rero dutangaje ko twuguruye icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganwa mu matora mu gihugu cacu c'u Burundi muri uno mwaka w'2025.
imana izigame uburundi n'abarundi, imana ibahezagire mwese, murakoze cyane. Murakoze cyane muvyeyi wacu. Yesu yabwiye abatumwa biwe ati genda mwigisha ijambo ry'Imana, none namwe mubwiye